Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro bizaca murereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho akomeje kugenda aravugwa tubanda ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino turi kwa gatandatu ni muri weekend kwigenekerezo ya gatanu kwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya akabashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaye ikaze dore ingingo nkuru rero by'umwariko turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canga akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya igihugu c'u Burundi kirahejeje kwerekana intwaro kigomba kuzifashisha mu bikorwa bigendanye n'amatora yimirijwe ni mu gihe kandi Burundi bukomeza kugenda by'umwariko bugaragaza ndetse buranerekana neza ko ngaha ku mugabane wa Afrika aribwo bufite igisoda gikomakomeye cyane mu nyuma y'amagambo General Major Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza aho yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi arizo by'umwariko zikomeje kugenda ziribonekeza mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini nkuko bikomeza kugenda abiragaragara ni mu gihe gushika ubu ngubu kandi mu gihugu c'u Burundi bariko baritegura amatora ariko kandi basa nabitegura ibindi bihe bidasanzwe mu nyuma y'uko hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko inzego z'umutekano ziriko zirahabwa imyitozo ndetse zikaba ziriko zirahabwa by'umwariko zikaba zirimo zirahabwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye cyane bizifasha mu bigendanye no kubungabunga no kugarura amahoro n'ituze cyane kucunga umutekano ku mipaka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye izi ntwaro Burundi bwabashije kuba bwoshira habona rero by'umwariko zirateye ubwoba abanyagihugu ndetse n'umutima uhagaze ni mu gihe kandi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje kugenda by'umwariko harasabwa intererano y'amatora yimirijwe mu mwaka wa 2025 nkuko biko biratangazwa nibyashikirijwe na Martin Teretse ariko kandi akaba yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko ibyo ntererano canga se ibyo mfashanyo kwigendanye n'amatora yimirijwe mu gihugu c'u Burundi by'umwariko atari agato canga se atari kwitegeko ibyo ngibyo ariko bakaba babisaba abanyagihugu bose yuko bogira umutima wo kugira ngo bashe kuba botanga iyo nkunga nkuko biriko biragaragara amezi ashika kuri 6 by'umwariko ya FIDC yo kuba by'umwariko yaramaze guca FDLR umutwe nkuko bikomeza kugenda biragaragara ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birasabwa ariko kandi abandi bakabona yuko ibi ngibi ari ibintu bidashobora kuba byoshoboka nkuko biko biratangazwa muri Republika ya Rusange ya Kongo kandi harakomeje ibikorwa bigendanye no gushakisha bagize by'umwariko abahuye n'isanganya ikomeye cyane isanganya iherutse kubera mu Kivu nkuko biko biratangazwa ni mu gihe rero ubu bwato bwari buri nga mu Kivu bwaje kugenda buratwara ubuzima bw'abatari bakeya abandi benshi bakaba ariko bari mu bitaro canga se bari mu mavuriro ibyaje kugenda biratuma rero by'umwariko inzego z'umutekano by'umwariko nk'igisoda kigwanira mu mazi cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kirafata ingingo ndetse n'icyemezo by'umwariko cyo kuza gutabara ndetse akiyongeraho n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baturutse mu bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikaho bakaba baraje kugenda baratabara ndetse banatanga imfashanyo kubabuze ababo ni ibikorwa kandi baje kugenda bararundumurira canga se barageka ku muhari wa M23 mu nyuma y'iko uyu muhari bakomeje kugenda bawutse igitutu bavuga ko ari wo nyirabayazana ibibazo bikomeza kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi muri kino gihugu ca Kongo Uburundi nabwo rero bukaba bwaraje kugenda barababazwa by'umwariko n'impanuka mu gihe Uburundi busanzwe burafisanye umubano udasanzwe n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse bukaba bavuga ko nabwo bugomba kuba bwogira icyo bikora mu bigendanye n'iyo sanganya ndetse no kongerera ingufu rero abasoda mu bigendanye no kugira ngo by'umwariko inzira zose zafunzwe n'umwari wa M23 zibashe kuba zofungurwa kugira ngo by'umwariko abanyagihugu ngaha bavana ibintu ngaha by'umwariko muri
ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri za Uvira ndetse by'umwihariko na za Minovo muri teritwari ya Karehe berekeza Igoma babashe kuba bobona aho bonyura batarenze kuba bojya guca iy'amazi nk'uko biko biratangazwa. Turabahaye ikaze mwese rero shuti banywanyi b'ibiganiro byacu aba twumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru agezweho ariko aravugwa muri uyu mwanya. Twibanda ku bigezweho biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwihariko kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, pisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza ndetse n'abadukurikira mwese turabahaye ikaze. Hari abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu nazi zitandukanye by'umwihariko mu materitwari agiye atandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari ku mitumba igiye itandukanye turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye mu bindi bice bitandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku mugabane Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane ndetse tunabaha ikaze. Niba by'umwihariko ari ubwa mbere ushitse ngaha nyine pisonda kwanditse sabone kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu. Ikaze, reka tuyatangure nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kirahejeje gushyira ahabona rero zimwe mu ntwaro ziremereye cyane bivuga ko ari intwaro zigomba gutangura kwifashishwa, by'umwihariko zigomba kuba zoshigwa ahantu bikekwa ko hoba hari ibikorwa bigendanye n'umutekano muke cyane cyane nko hafi n'ishamba rya Kibira nk'uko biko biratangazwa ndetse no ku yindi mipaka igiye itandukanye. Iki ni igikorwa rero by'umwihariko kiriko kirakorwa mu ibanga, aho bivuga ko ari intwaro ziremereye cyane ziherutse gukurwa mu gihugu c'u Burusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi Burundi bivuga ko bwa buri ko burategura kwihorera mu nyuma y'abasirikari babwo baherutse gupfira mu ishamba rya Kibira, ariko kandi Burundi bukaba bwaririnze kuba bwogira icyo bivuga, bukaza kugenda buratangaza ko abo basoda by'umwihariko bashika ku 181 baba barahasize ubuzima, by'umwihariko baba barakubiswe n'inkuba. Ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumba akaba yaraje kugenda aramenyekana yuko abagerageje gukubitwa n'inkuba by'umwihariko ari abari barabarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwicanyi cyangwa se igitero giturumbuka gerutse kuba mu Cibira nticyavuzweho rumwe ndetse nta n'amakuru akomakomeye cyane yagiye yakivuzweho ku ruhande rw'i Burundi, aho bivuga ko abo muri FDLR ndetse na FRN n'ingabo z'u Burundi baje kugenda barasiga ubuzima ndetse n'uwari urongoye iyo kambi, aho hariko haratorezwa abasoda mu kwigisha mu kuba bokora cyangwa se bokoresha zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu abatari bakeya rero bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge. Ni intwaro ziremereye cyane bivuga ko rero zigiye gutangurwa gukoreshwa, ariko kandi mu burinzi. Mu nyuma y'uko rero hari ibikoresho bimwe na bimwe by'u Burundi bikomeza kugenda byangirika cyane byashyizwe ku mipaka, ariko akaba atamuntu aramenyekana yuko ariko arabyangiza. Gushika ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge. Ni mu gihe kandi bivuga ko Burundi bugomba gutangura gukaza umutekano mu gihe hajye gutangura ibikorwa by'amatora. Ni mu gihe kandi Martin Teretse yaje kugenda arasaba abanyagihugu gutanga intererano kuri ayo matora yimirije nga mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2025. Martin Teretse yaje kugenda arasaba abanyagihugu yuko bakwiye kuba botanga intererano by'umwihariko mu matora yimirije nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu rwego kugira ngo abashe kuba yozagenda neza. Ni mu misi iheze kandi nibwo CNDD-FDD nayo yari imaze imisi iri kirasaba by'umwihariko abanyagihugu cane abagumyabanga ndetse n'abandi banyagihugu bose, ariko kandi itegeko ryari yatanzwe na Nyiriteka Reverend Ndiko yarongoye uyi CNDD-FDD yari yaravuze ko rero ibigendanye n'intererano bireba abanywanyi ba CNDD-FDD, ariko imbonerakure zaje kugenda zirasabwa by'umwihariko imbonera zaje kugenda zirasaba n'abandi bagiye batandukanye yuko bogira uruhare mu bigendanye n'iyo ntererano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'iterambere rusange n'umutekano nyine mu Burundi Martin Teretse yarasabye abarundi gutera inkunga y'amahera rero amatora rusange yimirijwe muri Gicurasi umwaka wa 2025. Minisitiri Martin Teretse by'umwihariko kwigenekerezo ya 4 ukwakira umwaka wa 2024 yaratangaje ko gutanga iyi nkunga izajya inyuzwa rero kuri konte zishika muri ebyiri zo muri banki nkuru y'igihugu bitazaba by'umwihariko agahato ni mu banki ya BRB. Yaragize ati
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iterambere rusange n'umutekano iributsa ko rero inkunga y'amatora itangwa nta gato kandi bivuye ku mutima n'ubushake bw'uyitanga. Uyu muyobozi yarasobanuye ko kandi iki gikorwa cyo gutanga iyi ntereranyo ndetse no gukusanya iyo nkorerano cyaturutse ku busabe rero bw'abarundi bifuje gufasha leta mu gutegura imyiteguro y'amatora. Ubusanzwe Burundi bwakoreshaga rero inkunga z'amahanga mu myiteguro y'amatora ndetse n'amatora nyirizina, gusa biratewe n'umwuka mubi cyane watutumbye muri politike y'iki gihugu mu mwaka wa 2015 zarahagaritswe ku buryo bukomeye cyane. Mu matora yarabaye mu mwaka wa 2020 leta y'u Burundi yarafashe icemezo cyo gushaka aya mahera binyuze mu kugabanya imishahara y'abakozi ndetse no kuyakusanya ku rugo ku rundi. Yanasobanuraga yuko kandi buri munyagihugu afise inshingano yo gushyigikira igikorwa ca demokarasi. Harabura rero imyaka ishika muri 3 ngo amatora yo mu mwaka wa 2020 abe by'umwihariko Pierre Nkurunziza yarongoraga Burundi yaratanze inkunga ya miliyoni 4 z'amahera y'amarundi, asobanura ko ari igikorwa cyo gukunda igihugu muri rusange. Uburundi kandi by'umwihariko burakomeza kugenda bukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo habashe kubaho kwibonekeza ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kubona amapfe yahera. Ariko kandi gitangaje abanyagihugu bakomeza kugenda bariyamiriza nuko gushika ubu ngubu n'ubundi nubwo hakomeje kugenda haratangwa ibyo bikorwa cyangwa se ibyo bisobanuro, n'ubundi imbonerakure zigiye gutangura kuvuyanga abanyagihugu zibasaba amahera ku gahato nk'uko biko biratangazwa. Aba rero n'abanywanyi bo mu yindi migambwe igiye itandukanye barimo nk'ababarizwa muri CNL, abo muri Sawanya Frodebu ndetse no mu yindi migambwe igiye itandukanye, bakomeza kugenda baragaragaza ko batewe impungenge by'umwihariko na CNDD-FDD ndetse n'iyindi migambwe na CNDD-FDD ndetse n'iyindi migambwe igiye itandukanye, cyane cyane harimo no gwaruka ruzwi nk'imbonerakure aho rusanzwe rurazengereza abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusomera, aravuga ko by'umwihariko n'ubundi nubwo mu Burundi baba baratanga ubwo butumwa gutyo, n'ubundi birangira inzego z'umutekano z'u Burundi by'umwihariko zifashe ingingo yo kujya gutoreza ayo mahera ku gahato nk'uko biriko biratangazwa canke nk'uko biriko biradusumira. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko mu nyuma y'uko haherutse kubera by'umwihariko ibikorwa bitari byiza. Colonel Mikombe wahamijwe gutanga amabwiriza yo kwica abanyekongo bashika kuri 48 yaratakambye. Umwofisiye mukuru rero mu ngabo zirinda Perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wahamijwe gutanga ibwiriza ryo kwica abanyekongo bashika kuri 48. Colonel Mike Mikombe Klamba yarasabye kugirirwa ikigongwe akagirwa umwere. Ibyaha byahamye kandi Colonel Mikombe rero birafisanye isano n'abanyekongo bise abazarendo biteguraga kwigaragambiriza mu gace kandosho gaherereye ngaha Igoma hari muri Kerera bwo kwigenekereza 30 Kanama umwaka 2024. Icyo gihe bamaganaga ingabo ziri mu butumwa rero bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ubwo rero uyu musirikare yisobanuraga yaravuze ko abarashwe bari ibyitso rero by'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 kandi ko mu kubarasa bari bikanzemo rero ingabo z'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare kandi bwaragaragaje ko indi mpamvu ihamya ko Colonel Mike Kombe yarafise umugambi wo kwica aba bantu ari uko rero yatanze ibwiriza ryo gukura abasirikare basanzwe baragenzura aka gace rero kandosho. Mu kwakira umwaka wa 2023 urukiko rwa gisirikare rwa Goma rwarakatiye Colonel Michael Kombe ndetse n'abandi basoda 5 igifungo ca burundu bumaze kubahamya rero kwica abanyekongo. Mu rubanza rurire kuba rero mu rwego rw'ubujurire kuri rigenekerezo rya 4 ukwacira umwaka wa 2024 abanyamategeko ba Colonel Michael Mikombe baragaragaje ko ubwo ubushinjacyaha bwamushinjaga rero iki cyaha bwashingiye ku ruhurirane rero rw'ibikorwa nyamara by'umwihariko atakimenyetso kigaragaza yuko yoba yarakoze ibyo bikorwa. Baragize bati urukiko rwa gisirikare by'umwihariko rwo muri Kivu y'Amajyaruguru rwarahamije icyaha umukiriya wacu rudashingiye by'umwihariko ku bimenyetso. Ntabwo rero ubushinjacyaha bwagaragaje uko Colonel Michael Mikombe yaratanze ibwiriza ryo kurasa abigaragambyaga baba wazarendo nk'uko biriko biratangazwa.
Urubanza ruzakomeza kwigenekerezo ya 11 ukakira umwaka wa 2024 ubwo rero hazaba humvwa by'umwihariko icyo abandi baregwa bavuga rero ku bujurire bwabo. Nyuma yaho nibwo rero ushinjacyaha buzasubiza bukaba bwotanga icyo twakwita by'umwihariko nk'umwanzuro mukuru w'uru rubanza nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi by'umwihariko uyu mugabo aramutse yohamwa n'ico caha ashobora guhita yokatigwa igifungo ca burundu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko abatari bakeya by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko bakaba bagaragaza neza yuko ashobora kuba yokatigwa igihano cy'urupfu. Tugaruke kandi ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini cyane nga muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, by'umwihariko tukihari bamwe rero mu baguye mu isanganya ry'abaguye muri impanuka y'ubwato baracyashakishwa nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe amakuru yibutsa adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko akomeza kugenda by'umwihariko arashimangira ndetse akagaragaza ko inzego z'ubutabazi zigikomeje gushakisha abaguye muri iyo sanganya. Ibikorwa byo gushakisha imibiri rero y'abaguye mu mpanuka y'ubwato mu kiyaga ca Kivu mu ntara Kivu ya ruguru byarakomeje by'umwihariko kuri wa gatanu ndetse n'uyu wa gatandatu kwigenekerezo ya 4 ndetse n'iya gatanu ukwacira umwaka wa 2024 by'umwihariko mu masaha y'igitondo aho habonetse indi mirambo ishika ku 8. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukumira ibiza ndetse no kugoboka abari mu kaga ku rwego rw'intara Kivu y'amajyaruguru ruravuga ko imirambo ishika kuri 34 ari imaze kuboneka, naho rero ababonetse ari bazima ni 58 bakaba barimo rero gukurikiranirwa by'umwihariko mu bigo nderabuzima nga mu mujyi wa Goma. Ni igikorwa leta irimo rero gukora ifatanyije n'imiryango igiye itandukanye ikorera muri iyo ntara nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Mu itangazo ryasomwe rero na guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru komiseri Ekuka Lipopo rero by'umwihariko rivuga ko kugeza ubu ngubu serivisi za leta zitarabasha kumenya umubare rero nyakuri w'abantu bari muri buriya bwato nk'uko biko biratangazwa. Mu masaha ya mu gitondo abakozi b'umuryango utabara imbabare nk'uko bikomeza kugenda bigaragara uzwi nka Croix Rouge mu nkengero z'ikiyaga ca Kivu ahazwi nka Buhimba, agace gakora rero kuri teritwari ya Masisi n'umujyi wa Goma, bahakuye imibiri ishika kuri 4 irimo rero abana bashika kuri 2, umugore umwe ndetse n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka iharugwa muri 40. Croix Rouge iravuga ko kugeza ubu imibiri itaraboneka ariyo myinshi cyane ugereranyije n'abantu b'ubwato bwari butwaye. Abaturage mu mpande zose zigize rero intara Kivu ya ruguru barakomeje gutegwa impungenge n'inkurikizi z'iyi mpanuka y'ubwato. Abo muri teritwari ya Masisi bavuga ko iki kibazo cy'umuhanda cyagakwiye gukemurwa mu maguru masha cyane. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Constantin Mutamba mu itangazo giwe arasaba ko hokogwa itohoza byibutse kugira ngo abagize uruhare muri iyo mpanuka babashe kuba bokurikiranwa. Jean Pierre Bemba, minisitiri ujejwe ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, we aravuga ko ingamba zikaze zigiye gufatwa vuba mu rwego rwo kwita ku mutekano w'abakoresha inzira y'amazi. Ni mu gihe abasanzwe barajejwe iby'umutekano bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda arashimangira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye impungenge ndetse biranateye ubwoba. Ni mu gihe rero imihanda imwe n'imwe yamaze kugenda irafungwa ndetse inanafatwa n'umwari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baratangaza ndetse baranagaragaza yuko ari akamaramaza mu nyuma y'ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda biribonekeza. Inzego z'umutekano muri Kongo zirakomeza kugenda zirasaba umuhari wa M23 kandi yuko worekura ukava mu bice byose wafashe, cyane cyane ibi bice biriko bisanzwe birifashishwa cyane
cyane n'abagenzi. Umuhari wa M23 kandi uvuga ko by'umwihariko icyawuzanye ari ukurengera abanyagihugu ndetse no kubatabara, ndetse gushika ubu ngubu inzego z'umutekano zikazivuga ko hagiye gutangura ibitero bishasha mu rwego kugira ngo uyu muhari wa M23 ubashe by'umwihariko kuba by'umwihariko umuhari wa M23 ubashe kuba wotanga by'umwihariko inzira. Biravuga ko rero by'umwihariko umujyi wa Goma uri mu bibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda radusomera, mu nyuma y'uko inzego z'umutekano zikomeje kugenda zirahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bavuga ko bitewe n'inzira ndetse n'ikibazo cy'umuhanda, imihanda imwe n'imwe iva muri Goma yerekeza muri territoire zigiye zitandukanye hasanzwe harakomoka ibiribwa ndetse n'ibindi byifashishwa ku masoko nga mu mujyi wa Goma ariho habaye ikibazo gikomakomeye cyane. Biragoye kandi gusubiza inyuma uyu muhari wa M23 nk'uko bikomeza kugenda byibonekeza, mu gihe uyu muhari ukomeje kugenda by'umwihariko urakora amateka akomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda arabitangazwa. Dusoreze by'umwihariko kuri izi ngabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya. Igisirikare cya Israel RDF cyaratangaje ko kimaze kwivugana abagwanyi bo mu muhari wa Hezbollah babarirwa muri 250 mu nyuma yo kutangizaho ibitero ku butaka mu ntangiro z'iki cyumweru. Nibwo rero IDF yaratanguje ibitero ku birindiro by'uyu muhari biherereye by'umwihariko mu majyepfo ya Libani mu rwego rwo gusenya ibikorwa remezo bya gisirikare by'uwo muhari. Mu bagwanya 250 Israel ivuga ko imaze guhitana harimo 21 bari abayobozi b'ingabo z'uriya muhari ku rugamba. Aba barimo 5 bo ku rwego rwa brigade, 10 bari ku rwego rwo kuyobora kompanyi ndetse na 6 bo ku rwego rwa patroni nk'uko biko biratangazwa. Israel ku ruhande rwayo ivuga ko imaze guhatakariza muri Liban abasirikare bashika ku 9 bonyine nk'uko biriko biratangazwa. No rugamba kandi by'umwihariko gongereye ingufu, ariko kandi mu gihe Iran ivuga ko izakomeza kugaba ibitero bikomakomeye cyane nga muri kino gihugu ca Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Ibibazo bya Israel ndetse na Hezbollah birakomeza kugenda byibonekeza ndetse biranafata indi ntera, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bari kubatangaza bavuga ko izi ngwano zikomeje kugenda ziratuma abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda barapfa. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusomera muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda yerekana ndetse by'umwihariko anatangaza by'umwihariko ndetse anashimangira yuko ibintu bikomeje kugenda biragaragara biteye ubwoba ndetse n'impungenge cyane. Ku ruhande by'umwihariko rw'isi cyane cyane ibihugu bigiye bitandukanye birongoye isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakomeza kugenda zigaragaza ko by'umwihariko ziteguye gukomeza gufasha ndetse no gutera inkunga imihari igisirikare cya Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baratangaza ndetse bavuga ko by'umwihariko ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zirakora ari ishano. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zita ko zirongoye isi zifise ibikoresho bikomakomeye cyane zananiwe kuba zohagarika ingwano zikomeje kugenda zirafasa urundi rugero hirya no hino ku isi, nk'ingwano ziribonekeza hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ubu noneho urugamba rukomeye cyane rukaba rukomeje kugenda rubonekeza ngaha mu burasirazuba bwo hagati. Ibi byose biratuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zirakomeza kugenda bavuga ko arizo ziri nyegeza iyi ngwano, ariko kandi mu gihe zakabaye zigira icyo zikora mu gihe zivuga ko zifise ijambo rinini ku bihugu bimwe na bimwe hirya no hino ku isi. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza murereye hose hirya no hino ku isi, ndabifuriza kumererwa neza. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.